indwara isanzwe izwi, yari isanzwe izwi kuva kera, ni indwara yabonetse kuva mu 1967 murumva si vuba. Ni indwara itagiye itera cyane, mbere yatanguye kugaragarira mu bihugu biteye imbere. Muri ibi bihugu by'i Burayi yagaragaye ubwa mbere mu aho bita Marburg ni mu Budagi, naho bita Frankfurt ni mu Budagi nyene, ariko yaragaragaye no muri Belgrade muri Serbia muri uyo mwaka nyene w'1967 biturutse ku nkende zari zakuwe mu Bugande kugira ngo baje kuziga ko bajya biga ivyigwa bijanye no kumenya uturemangingo tunyamaswa canke ingwara n'ibindi. Ni ukuvuga iyo ngwara rero ya virusi ya Marburg bahise Marburg kubera iyo ntara uwo muji uri ngaho mu gihugu cy'Ubudagi, kuko niyo ngwara yabonekeye ubwa mbere. Rero ni ingwara ifise umuntu yanduye ashobora kuzana ibimenyetso nyuma y'iminsi 2, muga ashobora no kuzana ibimenyetso atevye gato nko ku minsi gushaka ku minsi 21 no kuvuga indwi 3. Hanyuma ivyo bimenyetso usanga kenshi biza n'ingoga, bikaza bisinzikaza umurwayi, n'ingoga akazana ubushuhe bwo hejuru, akameneka umutwe cane gose, akaba umuntu ari amagoya agiye atava hari, mbere akababara imitsi cyane, akacibwamwo cyane gose, mbere akababara mu nda, akaruka, aribyo bita kudahwa, ntashoboye no kurya. Mu nyuma ku munsi wa 5 cyangwa ku munsi w'indwi kenshi akunda kucazana akagaragaza yuko haje n'amaraso yaba mu mazuru canke mu byo yadashwe canke mu mwanda mukuru canke muto, hose amaraso akagenda caho, kandi umwe akaza avuze akanda yandi akaza atemba nko kujya akiri mashasha. Niho rero abantu bakunda guca baganga baca bayimenyera cyane cyane. Hariho n'ibindi bimenyetso nko kuyoberwa ubwenge bikunze kuza inyuma y'indwi, mbere ugasanga rero umurwayi agiye kwitaba Imana inyuma y'indwi ku munsi ugira 8 cyangwa 9 inyuma y'ivyo bimenyetso. No kuvuga uko naho bayipima biragoye kuko ibipimo byabo bica muri za laboratoire zihanitse, laboratoire ntonto nk'izo zo mu bitaro bito ntibakunze kuyitora, ntibafise ibipimo vyayo. Ahanini n'abagangira bagora mu ntango, kuko mwumvise uko ifata umuntu yava yikeka izindi ngwara nka za malaria, nka za bituvuga za fièvre typhoïde canke ibyo bita macinya, kuko n'amacinya naho abantu bacibwa amaraso bakagira n'ivyo bimenyetso, canke nabo ugasanga bariko bayitiranya n'izindi ngwara zirya za virus zizana amaraso nazo nyene, kuko zirahari nyinshi. Biragoye rero abaganga batiza kukanura neza muri kino gihe dufise, kuko u Rwanda ni gahugu gato, kandi n'ubundi gahugu gato bigahana urubibe, ugasanga abantu n'uruja n'uruza n'ubwo buga imipaka. Burya utwara ingwara ntibagomba kuba benshi, baba bake cyane, naho abari umwe arayishikanayo kandi gakwira igihugu. Nico kwitondera. Rero iyo bafata ibipimo bakabitwara muri laboratoire zihane zijya zo hejuru, zikoresha bijya bita microscope électronique, bimwe bakoresha byo kuraba amavirusi vya PCR byo hejuru. Ngira ngo no mu Burundi ho kuba babifise ni hake, ni gihamana, benshi bipima bitwara mu bindi bihugu bakabipimisha bigafata umwanya, yangwa nayo kabira iri kwirarandagata. Niho hari ikibazo. No kuvuga nk'ubu biya bihugu bihanuriwe n'u Rwanda botangura kwiga neza kuronka ivyo bipimo, canke ingene banyarukana ibipimo
vy'umugwayi biketse kugira ngo babone inyishu zihuta vuba kugira ngo bace batangura ingamba zo guhasha ico kiza kitarakwiragira ngo cirukange mu bantu. No kuvuga rero abantu bayandura iyo bagiye hamwe n'abayigwaye, no kuvuga canke bajya bagenda muri bijya twita ibinogo byo kwimba ubutare, niho canke birya bintu b'ibinogo byo mu mashamba baja kwamurayo nk'ivyamwa canke gukorerayo, banyene bakunda kuyandura kuko niho haba turiya duhungarema bavuga yuko tuyibika, nubwo n'inkende bavuga ko ziba ziyifise, ariko turiya duhungarema ne tumaze kumenyekana cane ko tuyibika kandi tuyifise, kandi uwo mugera ataco utugira vyibanira akaramata atangorane. Urumva rero iyo rero bayizanye bacasigara abantu bayihanahana hagati yabo, yavuye kuri ubwo buhungarema canke ikaza hagati y'abantu basubira kuyihanahana, hanyuma ikarandagata gutyo kubera umuntu aca yihereza uwundi, kubera ugukoranako canke abakora kwa muganga, no kuvuga bijya canke abandi bantu bose, no kuvuga amatembabuzi yose, ivyavuye mu muntu, yaba umwanda muto mukuru, ivyambagwa, ivyo yakoze ko, aho yicaye, aho bamufashije kumuha imiti ariko aradahwa. Ico gituma mwumva bo kwa muganga bafashwa ari benshi cane, ubwa mbere ko ntiyari bwamenyekane. Ni ukuvuga ahantu igeze biragoye guca bayimenya, ni kugira ngo bace bihuta kujana uwo muntu kwa muganga, niho hagaze ikibazo kinini cane. Nkuko nabibabwiye, impuzu yambaye, kumukorako, ahantu agiye bajya bamutwara kwa muganga ku nderuzo, bijya vyose bigenda n'ingwara yandukira n'ingwara n'ingoga, nka kujya kwa Ebola. Ngira nababwiye ko bishaka kumera nka Ebola, ni kujya ibimenyetso byo kuyikingira kujya kwa Ebola nyene musanzwe muza, abantu bose basanzwe bazi. Hanyuma kwa muganga cane bategerezwa kugira bimwe vyo kwikingira ingwara nka kujya ko muri Ebola, bafise bijya bashobora kwikingira, naho bashira abagwayi bayigwaye babonye canke bibaza ko bayifise mu gihe batarapimwa ibipimo ngo bivyerekane. Hanyuma ikindi gikura abantu bakunda kuyandurira cane ni irya migigwa yo kugandara no gushingura, kuja guhamba bapfuye. Muri iki gihe c'ingwara ya maladie ya virus de Marburg, no kuvuga iyo virusi batezwa guhamba abantu yahitanye n'ingoga, hanyuma kandi bagahambwa hakurikijwe bijya byo kugira ngo ntiyandukire. Mwumvise ingene yandukira, ni ukuvuga bikorwa n'abantu bavyigiye babizi, kandi nabo nyene bikingiye bihagije, ivyo barabizi. Urumva ariko umuntu agahambanwa iteka koko, nkuko ari kiremwa muntu, ntibapfe kubahamba uko biboneye, kuko ubwo buryo burahari kwa muganga, barabizi ingene fasha kugira ngo bahambane umuntu iteka, hanyuma ariko ahambwe n'ingoga, ntibirirwe baramubika ngo bagire tegura imigigwa canke bagende kumukorako canke bagende gukora ku isanduku buryo byo gusezera bakabireka. Hanyuma tukaraba yuko nk'abantu twarabonye ko iyo migera ishobora kuguma mu maberebere, umuntu yarayikize, nk'abashoboye kugira Imana bakayikira, ikaguma mu maberebere, abantu babaga bikaguma mu bice by'irondoka canke mu maso. Ku bantu bose yashobora kuguma mu maso, iyo migera ikagumayo. Nayo mpamvu basabwa yuko baguma bipimisha inyuma yuko bakize amezi 3, abantu b'abagabo nabo bakababwira yuko bokoresha udukingirizo mu gihe baba barakize, mu gihe bataragaragara yuko iyo migera itarava mu matengatwa yabo cane yakunda, niho iyo migera ikunda kuja kwarika ikaguma igihe. Hanyuma no kuvuga hakakogwa nkuko twaba tubivuga, hagakogwa
igenzura bijya bita enquête epidemiologique, abantu bajya bo muri laboratoire, bagize kiya kigo cy'igihugu kigwanya ibiza, bo mu bushikiranganji bw'abantu bafatanije n'ab'intwaro, bagasubira bakagenzura bakamenya ibimenyetso ku mupaka wose hirya no hino no mu bitaro, bakabaha ivyigwa, bakabasubiriramwo ku maradiyo hirya no hino, ivyapa ahantu hahurira abantu bakabasubiriramwo, bakaguma bababwira iyo ngwara kugira ngo abantu bayirinde, kuko kwirinda biruta kwivuza. Ni navyo bituma mbere na leta ishiramwo amafaranga make, n'abagwayi ntibagire umutima uri hejuru cyane, bakamenya ko baremye bikingiye bakingiye. Niko bimeze, ni nkuko nikiza rero niko bacikingira. Hanyuma bakamenya neza yuko iyo ngwara igenda yiruka kujya murabona Ebola igenda, burya batayikingiye bataronegwa ishobora kubinjirana, ugasanga bibutse kuja kwiyorosa bwakeye, hanyuma iyo ngwara ikabamarana abantu, hanyuma bwa bundi abaganga bakagira bati twebwe ikiza catunaniye, twaraniwe no kugihasha, kandi bari gutangura vuba kuko aho muri Kigali si kure ya Bujumbura, mwese murabizi, kandi abantu n'uruja n'uruza muri kino gihe.